Allo? Eva. Ego nashitse ndi ngaha ku muryango. Sheri. Hama jewe nikugirwa ko mu gisahira. Inkwano nashakire muri iyi ndwi. Mariage nayo mu ndwiza. Burya rero amatwi n'umuntu wari kwanje amajambo no wantu baje ngaha tumbere irembo kubera twahabonye inka mu ntataha ngaha ko hataha benshi kabasha ntabonye ari inde ntubonyene mwicaranye Eva nandakuzaniye ubutumwa amahoro yiki enda hiryo ndakuramutse mu biki
mbeki kuzindukanye ngani nikicamura kagatondo kabisa ne ntavyo ubona nagenda gusabe mvira mu rugo rwana muhira banyirukanye aha papa na mama bambwiye ati ntware ntamena muhira banyirukanye mu ndondo nyumviriza namba bakwirukanye so na nyoko n'Imana nikuzi naje wose ndagukeneye mu rugo wanyu yakimoko reka kumbwira nko mvira mu rugo jasimva ngaha ndaja he yozo mvira mu rugo yozo nukumbwiye nkuko mba numva mama ndindira gato wanuzaniye umwana ndindira ndaje ndabona umenga wewe suko nagukanga urashaka none gani ubu twarutamena umviriza ndakwanse muri urugo rwanje je kimogo je ndatera inda jewe uze wibeshe uzogaruke uratwara utamena mvuze nigenda uhindukira ibiki umbafu kubeshe ko cyane ushira umugore muri iyi nzu wabonye ko boterera yinda akazu kangana gutya wakoroye shesha wakoroze ntiyakarata urasubira sha Muko vipi? Urakomeye. Ari mazine sindakwiyumvira. Ngene no kubona. Gaho ambonye. Nari ndabakeneye. Simbe ngaho mutira w'imfizi. Agira nzoza. Shike mu marembo wanyu. Mu marembo kwani? Wayisi babyise. Nguje kuraba ndere. Mwebwe. Muri abajewe canke muri abadawe? Oya sinaringeneye dawe wawe, naringeneye wewe. Nyerega nanje ndakeneye umufasha. Mugabo urubaho kawa mugabo. Aha wiraze ninda nindesho ubona uberanye na jewe, je goreti. Mbe warabanje gutohoza neza urabaza goreti wariwe. Ubaza nahava n'umuryango avamo. Njembo uri goreti nye. Wow, suso naba ngaho yi. Urumva ko umuzi nyene kukarazo. Urabanza ugende, uronke n'amafaranga yo kuzeyeboyebo. Subironke nagasabuna kamana nabiri kara kunaniye kugira ngo ushobore kumesuriza mpuzakimo. Ega ngani kubera ngiye ku kazi. Naho ubundi uzohengera umunsi ngiye mu misa. Uzoze kuraba. Naho mbagiye ku kazi rabi ngene nasobetse. Nta numwe tureye kuri umusozi. Uyu umusipi w'ibihubaho. Oye. Wese rakubiye ko ngiye ku kazi. Mbanda kukira. Kuri uyu mutumba warigaze ubona ahandi amashata hatari wacu. Igiharaga ciza kiva he ntikivi wacu. Ucumbwira wowe utagira nakaruru utahamwe ngo janaje ukuba kukaza mu rugo ugasaba akabagabo ubu mwabaye gute uragenda ubaze jewe kimoko we kimoko nyene mbona mfise naho uba kubera kajya mbari wanyu umurima nawo ndafise umurima w'ibijumbu reka n'uw'ibijumbu nyene uragenda ubirime bizojya abakobwa babuze iyo baje sha nico gituma abakobwa bo ngakuru umusozi mwabuze abagabo ndi kubera ico kugayana nico gituma ukuramera ubwanwa ni wanyu ubu bwanwa bakubwiye ko arubwa bose ufise ico buvuze nta mukeneye uburonka bakubesheshe ariko rero bitebuke tuzotinda duhura kidahura n'imisozi ariko
Mengana nahereje. Sha mukobwa arangaye vuba. None habuze iki kabasha? Naco. Tuzotinda duhura. Abakobwa bakuru umusozi baragayana kabisa. Goreti kunuka ngo je ndigisa n'umwavu. Jewe kimoko. Naco. Ariko goreti kuntuka ngo ndigisa n'umwavu. Ngo ritungana. Jewe kuri uyu musozi abantu bose banyemera. Shabakobwa bo kuri umusozi baragayana kabisa. Ico nsubiza Josephina wanje. Nafuma ndamubona ijisho rya nyuma. Sinarizi ko abakobwa bo ngabagayana nkuko kweli. Ndagafashe ko mwijoro. No kaniga. No kajera. Ndakira muri ya nzu.
Burya nta kintu kibesha nk'indoto kabisa. Zo za mbere. Nziko namaze kwimuka. Nakunze. amara yose ukakorera ukayaherezayo n'ubu nta nakazi ingurunguru dusigaranye. we narababwiye ibyo bintu byo dukorera amahera mu gace muyajya yose nakazi kanyu ntimuzonsabe ko nawe ni kwera ufite umugore ni wote umugore n'abana cye biragoye kweri ntibagwahanire ko kurongoroka Kimoko. Uranezerewe. Sawa. Sawa kazi. Sinzoga zazitwishe. Zirabicanye. Kimoko we aniyo masaha utonda fre. Nibisanzwe bwana. Bisanzwe kabisa. Reka cyanda batera inkuru. Naho mwariko murakoma induru ngo mwe mwaraye muranwa. Muraboregwa. Njewe. Nere ndarota izo ndoto. Indoto narose. Jezanyobeye kabisa. Indoto zibiri kandi zaje mu mice nk'ibiri nyene naho cyagire ku muri umva bwa mbere mbona tumutunzi narara kimuje de pu amafaranga ndegeranya mfise amafaranga menshi mfise abakobwa wande ku ruhande turyoherwa bebasha sindoto umva ariko rero narahantu hameze neza apana iwacu mu munyaganyaga numva kubitu basha sinzi inzoga sinayibonye neza inzoga ariko ndano
umwe inunda nkikije emwe nagenda ngakujya kwisake wari umwami kuri karuhariwe eka ngize gutya cyamahesuka ndi muri kakazu nako muciye mutwe rega ntawe urabyose kadutega ariko atandakazi warose ndumutunzi Kimoko wowe umutunzi Kimoko urabona indoto zose nizibinyoma kirese urose wasobye izindi kuja kwanikira izindi zose nibinyoma umviriza rega sindaheze mu mwanya mbona indoto kandi umva agatiro karantwaye emwe no kugona tagona mu mwanya izindi bururunu ruraje tagurutse borasi muri kakazu aho nyene ndahantu haya nyubera umwonga wewe umenga umwongereka n'amatara ariyo ho hari amatara ari biki hameze ukuntu hariko harakumva umwotsi umuriro ako ameze neza imbesha mibashaka n'ibiki umva jugumira umutima mu mwanya egaragiye gushiduka ndi muri kakazo cyabaye isuka wategezwa ko uri muri ijya nyene wewe Kimoko iyo ni mizimu myuka mibi tanga uruzi uraja gusenga nta kindi numva no kubwira izina byo ngo warose ngo wewe umutunzi wewe uvuka ku nkende ugapfa uri igiti iyo ni ntango kuba woja mu bintu bibi uzuwamo wasenze imisi yose ntuzuje mu myuka mibi zuramubwira niwe mungana navuma zaraza gusenga reka ivyo bintu azakutubesha ngaho ngo yarose warose iki mbe ndakubaza ko twirigwana nga mesi yose urasenga wewe je ndasenga Kimoko we ntuzi yosengera uje wagwangura akunda kunkurikirana Kimoko twakuranye byinshi twarakuranye n'izumba nguriza gatoya mujya ari nguvu zumvya wewe ingo dukore oya ndakubajije hari nguvu zumvya Kimoko oya ndakubaje hari nguvu zumvya inongirwa n'umta Jesse ngwana n'uyu mwana na satani konyere uzopfukeye n'uzopfutunze we Kimoko na satani nta mahera yo guhawe nzi uratanga amahera wewe na shitani niyo kwemera wewe shitani na yeregera raba nakaje nomwe ariko wewe na shitani niyo kwemera ega sha yari yaborewe ivyo yarose yari yaborewe isongo nyinshi wewe wishinga ari kujya ati reka inzoga usigaye urota ega iwanyu musanga mutaruye n'indoto nkizo z'ibizazane nibabaha akazi data muri mugakore kandi ndakubwira wo undi musi ugarutse ngaha muri rigara jenzo gukubitiwe ni waduteye n'umwaka kubititafa waduteye umukoshi kumba tubura n'akazi no munsi akuzirazana ibintu nk'ivyo biraheze jenzo gutera itafa uriyemera wewe uriyemera apana kuzurazana ibintu nk'ivyo uriyemera wewe twe twabuze akazi ngaha wararyohe irigara aho twicaye kuva mu gatondo ngaza bose makana gato ufuze umuryango ukenye upfukenye Marita sabwe mucanche wanje wow vraiment ndafise umugore kabisa dore ni twiza impeta agasaha vraiment uraberewe kabisa chérie rindira gato hari ikintu nibagiye Ndakandike? Nyandika chérie. Uraberewe ariko iyo abagati yacu duhagatiye ikibondo biba ari byiza cyane imyaka 6 tutaronka n'ikoroka iheraba inzu dufise ingene ngana ibintu byose ko twabisize niko tubisanga
hama ngende imbere nje kuvura nawe uje imbere yanjye atanugenda aradukinisha papa mama umviriza shefu kwanza banza umisha nete yanje umviriza bebe ni uri engineer w'umubiri wanje kuri yose wubatse niyo nakira mu mubiri wanje kuba tutararonka umwana jewe sinubwo umwana w'utarama nico gituma jewe nitumufasha nakira ivyo wumpaye hama nkabigaragaza ukabibona. Ikindi naco ntubabare cyane kuba tutararonka ikibondo. Imana ntirabishaka ko turonka ikibondo. Igihe Imana izobishaka je Marita nzokwibarukira umwana kandi uzoryoherwa sheri wanje. Hama sheri urazi ko nama nakubwiye tuje kwa muganga kwipimisha. Jewe naripimishije ndakomeye kandi nawe warambwiye ko ukomeye. Kubw'ivyo turindire igihe Imana izobishaka je ndizera ko tuzoronka ikibondo. Umve nakubwire uburofa nk'ubwo ndabuhaze ndagora umwaka umwe gusa inda yawe imeze nk'ipine y'imodoka itagira mw'ipepe umuryango winjiranye n'uzosohokana cyangwa tugende mu rubanza. ahantu twakubuye none ko atababanyi bamuye byo bari bishasha
urya mwigiye muganda muhebe ndamurekera abifite amafaranga amwitwarire ko nako mu 200 dukorera ngakazi ko ku munsi ko nshaka kwitungamo umugore birashika nakazi tukakabura mugomozi bivuga kwiki Kisauzi na wari umwana mu mutwe umwana ikibazo ntafise nico niko tushobora korora inka igusaba gusasira kwahirira kuragira mugihe ushaka kuja hariho hose ukagura amata mubirizi kuzikavugira mu migano ushaka kuvuga iki nshaka kuntahura niko tushobora kuzana umugore aza kukugora agusaba rasio agusaba impuzu ibirato agwaye ni wewe agwaye imbandakara ni wewe agwaye ibimeme ni wewe oya ashivyo kurongora byaramvuyemo mugisha kuzana umukobwa mugaheza gataha na deplace makirihira kibiraba raba genda babwire mabahungu muri mihimbiri yanyu murashaka kuvuga ko gutunga umugore ari kibazo kigoye cyane mu buryo utomutunga ku mafaranga 200 baduhemba ngaha turonse kiraka ko duhembwa amafaranga 200 tukabatunga ubona ameze gute niwako meze neza kandi mfise umugore nkahembwa yo asuko se gusiga amatongo yatagusigira byahugendo mubwire aha ubona ari muri amatongo birimo boss karibu ko muri baki uno musi kurigara yanyu turabanyene uno musi nkene abakozi ni buri burashika kwicuba turagashobora nzabika bakoresha cyane abandi bakozi muzinanye muhamagara nabo turagakora kimoko arazi tugenda kimoko muri kunkore pose turabane kimoko tugenda akazi kabonetse kabonetse tugenda ni sawa akazi kabonetse tugenda kimoko none baduhemba ngahe kwa benu yazi 200 jona no kore noti ya 200 muhimbiri nimba dashaka akazi ingo yo cyo kinebwe murakora ntimukora abakora nimugabo reko uro muzaze gura noti ya 200 ubona yo tugende kimoko yishima bya bijombo twigireba oya zima bya mirima y'ibijya tugende twigi bijya bizohera nindi muramuranganga
indoto zawe zabaye ukuri icyifuzo wifuje ugiye gushikako kimoko twarabiravye turabona yuko ukwiye gushikirizwa ibyifuzo wifuza ubwangira ndagwa amategeko uzashobora itegeko rya mbere nzanira amaraso y'ujya mukobwa wakunze gose mugabo arakwanka kubera ubukene uriko uranyumva kimoko itegeko rugira kabiri ndagutumya amaraso y'umuhungu umugenzi mwagendana yama ariko arakubara ko amashetani adatanga amahera uranyumva itegeko rugira gatatu aryo rya nyuma ndagutumye umwana w'umukobwa yirabura muto muto yababa mu myaka 22 ukuranyumva ayo n'amategeko atatu nkeneye ko uzomurira ikindi ngira mutegeke utazopfa urenzeko uranyumva ntuzigera urongora ntuzigera uvyara uriko uranyumva kimoko ngira ndagwe ikimenyetso kiri mu bushobozi uzoshobora gukoresha ibyo ushaka byose uzobikora kandi uzobironka uriko uranyumva iki ni ikimenyetso uzokoresha iyo ugiye hose ibyo ushaka gukora byose genda naye jeje
wampaye umwaka nibaza ko utabandanije uharura neza je naraharuye umwaka urenze ko n'iminsi 5 nayanda wa muri kuranduka ngo imeze nk'ipine y'imodoka itagiramo ipepo kugeza n'uwo munsi nta pepo zirajamo nico gituma uyu munsi mpisemo kugusigira inzu yawe wa muri kurandiramo umbwira nabi ngo singira umwana usanga yasanzaje ibi bintu uzorondera ingumba nkawe turetse n'ivyo iwacu nta ngumba zihavuka mutoya wanje yagiye mu nyuma zanje ubafise abana babiri kandi nawe urabizi jewe ubwanje ndizi yuko atangorane fise atakibazo fise ahubwo ikibazo kiri kuri wewe kubw'ivyo gumana n'inzu yawe uzorondera ingumba muyibanamo nanje ngiye kurondera umugabo azoshobora kumpa umwana Nikonje urukugenda yiyi none wari wampaye umwaka mu nzu yawe umwaka urenze ko iminsi 5 biya by'umwaka naguhaye byihoze sibyo none tamvyihoze naritahuye oya ntabyo kwitahura umviriza indi tagiramwe inda imeze nk'ipini tagiramwe ipepo ndayijanye hari ntabazi gushiramo ipepo bazozishira have nasanze umwana atangwa n'Imana naritahuye icyangamburo oya nta pepo uzi gushiramo ndekurisa none jawe byo kunigana naco ufyina kirimo ngiye gushaka umwana wewe uri ngumba genda ariko ndazi ko ngaje n'umusiba musanga wowe umugabo wa fake utavyara sawa genda urondere ingumba nkawe nakati ko gusigara nuko wewe uri fera mu nzu tumafu pu sha Oti, abo kwa Mutamba. Karibu. Abo kwa Mutamba. Iti. Mahoro. Ndabona ari sawa. Ni wewe? Basha ni jewe no kuri. Karibu. Nakwenda kwa tutujo. Oya ntacyo. Twicare gato. Yego. Sasa ndiko ndo. Kumbe. Hakintu cyahinda ni warukiza. Wani je ndo. Abana bakoma induru radio babonye umuduga ngaha kuri uyu mutumba. Twese turatubimenya. Ndawusize ngaho kubarabara. Kimo. Kuri warabaye umuzungu. Oya ibintu bisanzwe. Ujya Imana nitanga ubuzima. Tenda kubwira hariho vuga naziba nanje no munsi nazibye. Oye bibaza yuko nawumenye kizindura inyongori burya. Rwanda gutera inkuru. Gore. Burya gikero giteye umugere. Ugitumye cunguruza. Gikafata urugendo rurerure. Wogira ngo uragihaje ariko rero kumbura cunguruje. Coco kigiye cinezerezwa ko wagifatiye urugendo rurerure. Jewe kuri uyu mutumba baravuga bakanera imigere bakagira gute ariko wasaga uko banera umugere ngurukira kundi musozi uko banera uwundi ngurukira ku wundi nisaze ndi Bujumbura. Oya cyo nawe no munsi nuko ko abantu babona umuntu atari ko Imana imubona kandi kiba yaramushizemo nta muntu n'umwe ashaka kukibona atari Imana. Oya naco mujye kabaje umutima kazindura amaguru gore tugena zanyu na wewe jewe gakimo ngo no kuri bigenze gutega kimosho. Oya sindi kimosho ni kimoko. Oya no kuri oya ni wowe niwe wanzanye wazanye nande ute ama mujye unyegere buyagira kwigufa kenda ndibaza ko wakwihindura gato ukacuza
twagenda hawiye tugafata kamwe tukaba turayagirako wari kugenda kwaraba ingene mwitegura jewe tujane umviriza wari uzi ko mbwiye nde ni wowe nyene mukama wanje reka kuri inzu binsaba reka ndabe Derika bandanya harurutse tujumbu nanje tugende turabe yashe ibijumbu narabisezereye n'ukuri aje aho byangindije nyene ku munsi ntekaraje ibijumbu joro n'umurango waya ashe nakijumbu nogeza mu kanwa kabisa ega ndahejeje tugendereye kutishanjije ugarutse gutyo nyene ega kimoko izi ni nziza nayo mvuye gusenga ndavuga ati rero reka nshire kwa kagakwembe kandi byose ni byiza n'ukuri ega ibintu byarononekaye kimoko izo nizi zonyene afise zo kujana gusenga kandi twanyongeye gusenga bari twiza cyane n'ukuri birahari uwancisha mwijisha naco katugende ibindi turabyagira imbere zanda batwara nta bidataniye na zazindi zakijyagi tugende Wenderi usigara hari abijya bijumbu mawe ntasange twabishizeko ndaherekeje kujya nawe uncishije ngaho umenga nazaranye ngaha arije nawe unaciye kabisa ariko akabare kwa Matiyasi ni hajya imodoka narisize ino tusubira ino we kwa Matiyasi nogenda n'amaguru ega nawe ncibuka ariko rero tuza kubanza kuzungurwa naco simfise imodoka sawa nugu wawe nani byose bisanzwe kimo wanyu bunyanyazi yaje umwanya wose ubuvura ni mu misozi nyene kanugutahura kimoko none waramaze kuhibagira nanje urabona ko nabibutse hari kibazo no mukiyo ndibona ninjira oya nibira turinjirana naco nibira turinjira yego
Mbewe usigaye winjira mu rugo rwanje no kuramukanya no kiramukanya. Iyo ngeso yitanguye ryari? Papa, narushe nuko ndakubaza buri munsi mami yaje. Shaka kumenya. Nta mama afise. Navutse ku giti. Fise inyota n'inunu yo kumenya mama. Cyangwa nimba navutse muri ibyo buhinga bwa none basigaye bundikira abana mu mashini. Umwana agakura atafise nyina canke se. Nanje mbwira. Niko byagenze? Mbe umbwira nyina wa Yesu? Ni Maria. Se wa Yesu nawe? Bamwe bavuga ko ari Yozefu, abandi nawe ari Imana. Bega papa ko ndakubaza ibya mama ukaza ibyo muri Bibiliya. Nanjye navutse nka Yesu. Kujya kibondo maze igihe kinini cyane ngendana ibanga mu mutima, ariko nkugeze mu bigero kandi ukabashimye no kubimbaza, ngenda kubwiza ukuri. Ujya wenyoko wawe yakuntanye ukiri umwana muto cyane, ari ukivuka. Nagerageje nk'umuvyeyi uko nshoboye kose kugira ngo ukure ugere mu bigero nk'abandi. Ntaco ntakoze kugira ngo uno munsi ushobore kubaho atakibazo ufise. Ibyo bimvira ko barabundikiriwe n'imashini, sivyo? Wavutse nk'uko abandi bana bose bavutse. Kuri kugeza ubu sinzi aho nyoko wawe ari. Wihangane. Papa, wihangane. Mbabarire cyane. Sinzasubira kukubaza icyo kibazo. Kimwe gusa. Imana ishimwe kuba yaremeye kundera ayo mezi 9. Yihanganye aranyibaruka. Atanize cyanke ane muri toilette nk'abandi. Ahari hose. Imana imuzigame. Wihangane ariko. Bite ko mwatevye mwashitse
Okay, karibu rero. Sawa. Okay. Urabona ko mwatevye? Byatugoye gatoya kwese. Uribuka ivyo twavuganye? Ndavyibuka. Sawa, uyu no wazanye? Yego no dukorana kabisa. Okay. Ndabona umusore w'umusonga yubwaye kabisa. Okay. Ndabaye amasaha 3. Nzo mujije akazi. Ni yaho mahera ari kwere nta kibazo nyine. Hari kibazo cy'amafaranga? Yarutareza. Asante. Bite murakomeye? Ego turakomeye. Okay, uko muberewe mugiye he? Twe turatembera gusanye. Ni byiza. Ujya mukobwa ko musamu ni mushiki wawe? Oya ni mushiki wanje. Ko musa abantu bagenda basakisa. Nzi ko abarambanye basa. Nibyo kabisa. Okay, ndaryowe ko tuburanye no kuri. Sana ko turaryohewe. Ndagwaka business card kanje. Mu ndondere. Nta kibazo. Sawa wamukoze, sibyo? Yego murakoze. Okay, murakoze. Ngira tuzosubira. Ego. Sawa, mu telefone ndibaza yuko tuza kuganira. Sawa nta kibazo murakoze. Sawa murakoze namwe. Ego. Ingateri. Ingateri. Patro. Uri. Ano wariye ko bate. Hari binakunda tunganya hari bitaye ko biragenda neza. Okay. Saga mdogo waje. Karibu. Ingate. Wipata. Uzara gatebe. Karibu. Yamusiri ko watevye cyane. Made place mama fe ya bari menshi mu nzira kabisa. Yamusiri wavuze akazi. Apiko bye. Nakazi ufise. Musore nkawe watakazi. Bibaho. Atanzu, atamodoka.
no guha akazi ugakora kabonetse numva ko bara amataga y'amashu. Sawa. Alikuwa bika nacho bika. Bo akazi nandagwe uragashoboye Nakaiga. Ujya mukobwa murazinanye ninde kuri wewe? Umusheri wanje. Okay. Ndamukeneye. Ninde y'amaraso yiwe? Sa? Yego. Amaraso yiwe? Yego.